Ikiro gice kiba rero arega baguma nkubiti Imana imbabarire Shari kwini salama Salama sana. Umeze neza Ndaho okay. Yesu ashimwe shani kwini Ashimwe cyane. Amen amen. Amen amen. Anyway nuko Anovit Hola. ni sawa abafite abafoto y'ibyo baje batwereka ano kuba vyitwa na mugenzi wacu hari ni Jebe Kari I think kuva mu ntara Cankuzo karibu cyari mikrofone kwegere neza yikwege ntacu yakwegera ni bon ano kuri ndirimbo ndumunyamwuga ya August Pawan ari kumwe na Khalijo n'inzi Khali Obelix D1 of Anovich Jebe Kari cyane kuyamwe na King Plata indirimbo bwati ndumunyamwuga n'indirimbo iza ivuga ivyerekeye akazi k'abasanzwe bakora indirimbo ivuga iti burya je nubwo mwunganya nanjye ndumunyamwuga nk'abandi Chikwe na Anovich Jebe Kari na cyane kuyamwe blackfm ko amaze gushika ariko kandi muni hanga ko bacerewe je burya akashaka kamfashe kumvo zuko ndakivuga n'ibisa muko basanzwe twivuga ariko kandi namwe mvuga impamvu mwacerewe kubera cyo tugenda neza suko none Adekwire kabisa urihangara ariko gusa ico gikuru nuko hanini kesho wana yutume nk'umuririmbyi hamagasa mu kiganiro twebwe nka twe abantu tutwamaze kwa hantu dufisa tumye ntibaze bituga ko twebwe iwacu abadukurikiza bavuga ngo yo mwatubeshe ibi nibi ntibibaho ukuntu kuba bikire ko twisigura ko bitatuvuye ko yamwe masaje ko turisigura yuko bitatuvuye ko namwe cyangwa tubwira muti natwe si twegemeze kuno kuvyagenze gute by the way Anabisha vuze ndakure kuvuge ya mutoreka tuvuge kuko urumva ntivyatuvuye ko jewe mazigiye ntari ngaha kinini ntaboneka cyane hano mu Burundi mugabo sinanzi ko mwimutse je maze kubona ubutumire naranguruye mu Ngagara kacha wibaza uje mu kiganiro ava 15 minutes uzi kubushitse hanyuma ushitse aho hantu ushitse ku mwanya nyene w'ikiganiro bacha bavuga ati aha bari motse cyumva ko impamvu nyene ariko what twavuganye ambwira ngo ndabaye ikiganiro naramuhaye byose na address byose yarabize ngiye ari watababwiye byagenze ikibazo nshaka indi nyene urumva haraho usanga communication surtout abantu benshi bibaza gukomunika neza ko bica kuri WhatsApp urashobora kunyandikira message ugasanga nacerewe kuyisoma canke sindayisomye sindi connect ukasanga ni connecte umwanya wanjanye nico kibazo ngira ngo kumbura gishobora kuba cahabaye sino sinakuri ndandaje hariya ahubwo abirumvikana ahubwo blackfm nakaye musana amahera menshi amahera y'igitoro mani muramu yorganize wala niko bimeze bari amaduka mu yakeni ufise n'ubu imwe nwa nk'igisoma ebara nk'ilitiro 10 hajya nazinyoye ya modoka birimo kabisa ariko bashe kwina nabo byagenze uko nyene ya nanje byagenze uko nyene bo je sinigeze menya ko mwimutse cyane mbere hama ariko nawe ari ngasha ni kwina jewe n'ukuri ndi hano mugabo sinigeze ndabimenya birabaho birumvikana hanyuma uwari kutubwira yuko mwimutse yabitubwiye umva nanje nico kibazo nagiye hariya nzi yuko mu minota mikenzo banshitse ishiki kiganiro naho cyo washatanguye muga kitamaze n'umwanya munini cyasanga mwari mutse Jebe Kari bacabimbwiye nawe yari yambuze kuri WhatsApp none ubu ntanaje warazi wewe nawe okay je kwera ko ntari bwahagere kuri radio nagerageje kutohoza bishoboka ndahamenya kare ndahashikana kuvuga ivyo muravuga byose je ariko ndabumviriza banabwiyesha ni kwinati burya rero gerageza munyaro oya arambwira ati shani kwina arambwira ati burya twahageze urumva yagerageze twagiye aho twari tuzi anyway only on hakibazo ko bikoze basica dukora n'umwanya usigaye tuza kugira basi ni mutankinga inyuma ubwatuyege gato sivyo none twese tuca tubabarira nagati yacu nuko nishani twumvikana bihe nishani queen checking na Anovich checking na Jebe Kari va mu ntara ya Cankuzo mze ntanguri wawe nyene kuko abo botavwa kudakora cyane mu Cankuzo emeze gute Cankuzo ni sawa ni buhumuza kuba iki buhumuza kwanza bayite buhumuza kuva kera je nakuze numva mu Cankuzo ihumuza gisiguriye buhumuza uko navyumvise ngo kera iriya ntara n'intara itigera ibamo ibintu by'inzara ibintu by'intambara no kuvuga ngo umuntu wese abagize ikibazo mu mpande zitandukanye z'igihugu ageze buhumuza yarahumura yego
yarahumura yego umuziki nawe wakigwa gute wandi baririmbye sitwa abanyene dusanzwe dufise ngaho imusaka ca Bujumbura ibuhumuza kuko hariya numvise ngo umengo uri umusitari urenze vya hatari oya je siriko nkora umuziki kubera buhumuza yonyene ni kuvuga ngo ni igihugu cose umuririmbyi umwuga wo kuririmba n'umwuga wagutse gose ariko mu cankuzo buhumuza n'ahantu abantu baho barakunda umuziki yego turi umunyamwuga rero nawe ndi umunyamwuga wo kuririmba kuza kuririmba muri ino ndirimbo novuga aba legend uko ja bose bari muri ino ndirimbo je nafata kiretse gusa wewe na D1 we mushasha gatoyi sinabasigaye bose n'aba legend kabisa mu muziki wacu wowe wavyakiriye gute nk'umwe mu baririmbyi soze wakora mu ntaka ya Cankuzo by the way okay je nabyakiye neza bakimpamagara bakambwira ati iyi ndirimbo ugomba kuyiririmbamo zaranshimishije cyane bivanye n'abantu tugiye kuririmbana yego Sharikwi mwamusa muziranye Sharikwi twarigeze guhurira mu ndirimbo iraha yindi yindi gusa ico gihe nuko nsa nari naciye mera mpagarika kuririmba hari indirimbo ya 2014 yo kwikukira twarigeze kuyihuramwo cavyibuka waravyibuka wewe baravyibuka cane nayibuka iyo ndirimbo gusa hari abantu benshi sinayibuka twarabaririmbyi twararenga 30 Hamanovici nawe Arnovici yari umuririmbyi nkunda nyene kubera uburyo aririmba neza basi ni ikintu nipfuje kuva kera abaririmbyi bose twahuriye muri ino ndirimbo abaririmbyi nzi ko bafite ubushobozi budasanzwe mu kuririmba nari naripfuje kuva kera rero narabishimye cyane kuba ngize amahirwe yo guhura nabo noneho tugakora igikorwa kidasanzwe nk'iki ninde yakonde guze muri ino ndirimbo dumyamwuga ni Pawan musanzwe muzinanye Pawan nawe nyene ntabwo twari tuzinanye ahubwo sinzi ukuntu Imana yabikoze Pawan araba ukuntu ndirimba aravuga ati umuririmbyi nawe nyene ni umunyamwuga yego Shani Queen umunyamwuga why umunyamwuga ino ndirimbo n'indirimbo by the way yagiye muri top 10 Sangiza blackfm kuba nabimenye ariko niho samahirwe gutsinda mugabo yari indirimbo novuga yuko yarimwe abaririmbyi benshi ni ikintu cyadutangaje twese ko itashe gutsinda kuko indirimbo yacitse yatsinda hatsinda indirimbo ya D1 Sitaki na Berisima ya We Love Muzika ndavuga DJ Fernando impere kwaza guca gutsinda aho nyene indirimbo mwe muri benshi iyo mugira promotion ndirimbo yari gutoka chikakure byagenze gute promotion ni nyene tuko turayigira ntihararengerana oya muga yagiye muri top 10 karo yo itsindi yo top 10 yari kwironswa no boy kuronswa certificat donné karonswa promotion kuri black karonswa n'indi bweta dukayiburusha tuja tuyongera ariko ntivyashe kwitsinda kandi mwari benshi bayiririmvyemo none tega twebwe nk'ivyo nje tumenya natwe kugira iki twebwe mwari gufasha muri muri ntuzeye mu novuga muri mwitogwa ryayo nuko navyo twamenye je navyo namenye vraiment hanote abantu barenge igihumbi na byagiye ku masosho media hano hose vyumwamenye hano ficha vyumwamenye bon reka mvuga ikintu kimwe urabona promotion y'ikintu akenshi umuntu apromoting ikintu gutandukanye kandi nibaza ko ico ni ikintu cya mbere mwakoze ku ruhande rwanyu mu kwipromotinga hanyuma murabona dutanguye media tour yayo kandi tumaze kuja ku maradiyo atandukanye bivuga ngo indirimbo iri kwironka amahirwe yo kubandanya ivugwa no kuvuga ko nk'ubu uye naho yoja mu zindi top 10 bivuga ngo iri kwirija mu bantu gahoro gahoro kuko ufatiye nko ku rugero rwa Sitaki ni indirimbo yasohotse iba promoted muri uwo mwanya nyene kandi iranijana kure bivanye na message irimwo kuko ni indirimbo iri ku mwanya indirimbo iri muri afro amapiano no kuvuga ni indirimbo yidandaza ubwayo ariko twebwe indirimbo yacu ni indirimbo bisaba gusigurira umuntu akamanza gutahura d'abord ivyo twavuze ivyo ari byo kuko abenshi bumva ngo ndi umunyamwuga mugabo message canke ico twashatse kuvuga so kuvuga ko ari bose bacumva canke bagitahura no kuvuga ngo twebwe dushaka agaciro ku mwuga w'iwacu kuko ahantu presque hose ugiye mu bubare nibaza ko atamatangazo canke amakuru avugirwa mu kabare naho tuja mu minsi mikuru usanga ari amajambo mugabo hacaho imvyino hagacaho abantu bivuga amazina hagacaho ibiki nivyo bintu bituma abantu baja muri mood y'ico kintu barimo rero
iyi ndirimbo nibaza ko plus tuyivugira cyane cyangwa plus namwe mutera muyivugira ariko indirimbo itera igira kanovera kenshi mu bantu ariko by then banaryoshe bari koze neza ya merci rero nze ku ndirimbo y'inyenzi nayo bwayo rero cyane twinjiye mu ndirimbo ugaje kumviza ko wayivuze ni indirimbo ivuga like nk'ukumengo mwebwe mufatwa nabi ntimwitaweho apana nk'uko bivuge neza dufatwa nabi yes like gute bon ubwa mbere nibaza ko haraciye kinini twaraciye muri faze yo kwidoga ngira mwese mwarabibonye twidogera abanyamahanga bigashika tukanidogera aba DJ Paul mugabo par après twagiye gusanga nk'akarorero ico DJ Paul ubu ariko arakora n'ikintu kidasanzwe kuvuga ko twegereza bajya abantu bitwa ko abantu ngaha basigaye bakunda cyane kugira ngo nabo dukorane hanyuma natwe umuziki wacu uve ngaho gende hari bivuga ngo hani wacu nta gaciro turagira gute turiya nico rero twabishatse guhagarara ko kuko ugiye kubiraba ibihe bya covid haraje ibihe by'intambara kera ngira murabizi ibihe by'amagume bakidumu bakaririmba za wishu wasahuye baruriro n'abandi bose bagiye baraja hamwe bakaririmba indirimbo z'amahoro bashani kwini baririmba na ba Natasha na ba Hafro ibintu by'amahoro nibiki no kuvuga ngo umuririmbyi n'umuntu ashobora gustabiliza imitima y'abantu mu gihe baba bagiye mu bindi bintu ibihe by'amoko ibiki nibiki twebwe message yacu irashobora gushika kure cyane mu mwanya mutoya par rapport y'undi muntu wari we wese no kuvuga rero ngo twebwe twari dukwiye guhabwa agaciro gakomeye mu gihugu kuko murabona nibi bintu byo kwibaruka ku rugero ibintu byo gutwara inda z'ishushu ibiki nibiki iyo hageze ko ivyo bintu like tubivugira canke dutanga iyo message birihuta cyane gushikira nuriya munyagihugu wa hariya ahantu ataragira iyo muga hariya nk'agatelefone usanga ashobora kuyumviriza kumva message twatanze nyeniteka asanzwe arongoye yajya mbavuza nyeniteka ni nyeniteka asanzwe arongoye bwa buri ku butegetsi yagize navuga kuyaga n'abandi samesha makuru igyambe n'igya kabiri kandi ikizo yakuyaga koko cyane kuri side y'abartiste yaravuze ati abartiste ndazi ko mufite igihugu rudasanzwe cyane itambe ry'igihugu ariko mu gihugu cy'u Burundi ntimuritahura anavuga ati indero si nyinshi cyane ni mumenye kwikontrola hama natwe tse kwa control ati nta kuntu wombwiye ati je nkore kino kiyunzi ko tamande kudakironkamwo ahubwo nyeka ngenda yaronka hamanza kugikora ati rero banza mutwe ngene twoyaronka macha ngiye two like ingene mwe mukora bikaja ku murongo nazo kuba supporting ico kintu nawe ukibona gute kuri wewe kuko bo ubutegetse nk'abandi barabona kumengo ukonye mu bivuga niko babona nyene reka ntange nk'akarorero gatoya nko kuri ico nyene kuri nyaniteka nyakubahwa Reverien sivyo twebwe d'abord barakwiye kumenya ko natwe turafise aho twa partner mu migambwe ico cyo barakwiye kuba ico cyo bakimenye nuva muri twebwe harimo abasende DFDD harimo abayifrona harimo abaki harimo abantu bose uravyumva rero ubwo bientôt nk'aya matora yimirije abwo nibaduhereza ibiraka twikorere me kuja kuririmba tuje kuririmba badama miliyoni tuyagerega turabana b'igihugu none mona ba Diamond ngene babigenza muri ba Diamond ba Harmonize bararirimbira imigambwe iri ku butegetsi mugabo kajya no kwerekana agaciro umuririmbyi afise mu gihugu no muri politike kuko sinzi ko mubona hari nibihe byahaciye ugasanga umuntu araririmbye indirimbo ivyonga mu gihugu ndabeshe neza cyane urumva ko message irihuta none uno munsi niba tuko turirimba ibintu vyiza tuko turirimba indirimbo z'amahoro tuko turirimba ibintu bituma igihugu gitera imbere ibintu imigambi myiza tukayiririmba kubera iki tutoba batodusapotinga ahubwo rero n'igihe cyiza badushigikire badushiremo amafaranga dushikira ibindi bihugu yes ndafise akabazo nshaka kwibariza abari ngaha anyi mu ba representatives no ndirimbo urabona yuko ni benshi cyane gose nshaka kumenya ide indirimbo igaragara nk'indirimbo ari All Stars igiye kuraba bamaze gushika 8 n'abaririmbyi batari bake cyane gose canka ikibazo kimeze nk'uko rero mu gihe indirimbo igaragara nka All Stars ide ni yande kugira ngo mwese abakoranye mbega n'izihe ntambanye mwahora zogira ngo mwese muhuriye muri studio imwe sinzi mba mwese mwahore nka mu karogisira rimwe ariko nshaka kumenya ide y'umuntu neza avuze ati ni muze rimwe mwese hamwe misange mu studio mbega critère de sélection kugira ngo mwese muhuriye hamwe mungana nko kuniza abayizi abandi ntibarimba neza shane queen hariya
jewe muvuga yuko indirimbo ni ya Pawan. Pawan ni umuririmbyi aba muri Australia. Niwe yadukoranyije twese urumva ngaza yuko yacaguye aravuga ati je nshaka uyu n'uyu niko nibaza. Yego nuko byagenze hama je nta ntambanye nabibonyemo uri muri studio. Ni byagenze neza d'abord kwanza turabanje tuyicara kwanza turatora sije. Iyo bakoranije mutatora sije mukorerako. Naco twitorera hamwe urumva. Nawe uravyumva niko bimeze. Iyi ndirimbo igaragara nk'indirimbo ya project kandi ishobora kuragiramo amahera menshi. Mwarahembwe cyane ntimwahembwe. Kuko niwe yadukoranyije yategereza kuduhera. Urakoze. Wowe wagomba kubaza amafaranga reka gatatu nuko shani kwe nawe ngenda yazuka akora mu vyunguka namwibuka imuyinga muri misi muyinga ivyo nta n'ikigo turabirandira reka mureke urusaku twe twaravuze turabanyamwuga sivyo none tureke urusaku twe turabanyamwuga turi mu vyunguka kandi ikindi naco iyi ndirimbo nimba twari gutanga iyi message nuko yo nyene ubwayo itegerezwa kutwungukira d'abord imaze rero kutwungukira nuko hazogera nibihe tuvyemeranye Black FM kugira ngo muvuze nk'izi ndirimbo mutegerezwa kutwungukira namwe erega ivyifoko mutahura ko tuko turabijamwo navyo nyene yes ariko namwe birakeneye ko namwe mutubwira ati Black FM mu promoting namwe mukutanga mudoza amasiga musize ntitwavyanse niwo kumashi mugabo mumenye ko dutere tuja ku mwanya w'ivyunguka kuko turabanyamwuga yes gene n'umwuga anyway nuko dutere tuja kuvyunguka ko turabanyamwuga vyumva ko cyane kwine kabisa kandi bigi nawe umunyamwuga nuvyibagiye do munyamwuga ko sinagiye mu ndimo ngo nk'ivyunguka nanje none nawe uzoyivuza ega Sindaro ntivyunguka nanje uga siko avyumva obe nuko gusa journaliste Arnovich yabivuze atabantu ari umundi musiguzi wa filime wo mu Rwanda yavuze ngo atunzwe n'umunwa mwe dusa n'abari ahantu hamwe sibyo harakabaza majesha ni kwino ko mwe mukunda kubaza cyane namwe kubazwa ukamengo biragoye aho kabaza umengo yari yagapanze kuva kare ndaza kukamubaza surprise numva ico yishura uyu rubambo ariko shani kwini kuvuga ati twarahembwe birumvikana sibyo kuko no munyamwuga twarahembwe kuko igihembo cacu igihembo cacu aho kiri kirahari yego bade nakunze boss ya Novich umwuga udahemba n'uburozi narakunze boss yawe ntaratibagirwe shani queen kandi nawe ndaguteye umwuga udahembwa n'uburozi bro nari nkibandanya kuvuga kuvuga ngo impembo yacu indirimbo ntiyaheze indirimbo yaraheze urumva mwe ko yagiye muri top 10 twatani byo tuzi kuko indirimbo niho igisohoka yasohotse ubwo nyine mwisha muri top 10 hanyuma rero twaje ngaho kugira ngo noneho natwe tuyivugeko tumaze kuyivuga ko ndabizi yuko ibihembo birahari kandi byinshi ariko bitavuze yuko Pawan aduhamagara avuga ati Jimbe kari ndashaka uje mu indirimbo ko nacimvuga ngo uzompembike cyayesha ni kwini ngo uje mu indirimbo ko acavuga ngo uzompemba kuko iciyumviro cenyewe iciyumviro cayo ni iciyumviro ata muntu yokumva ngo acange niyo haba wewe mu journalist yaguhamagara akavuga ati ndakeneye ugira ijambo uvuga muri no ndirimbo nawe ubwawe ntwari kuvuga ngo ndashaka ubanze umpemba amafaranga aya oya neza cyane mbego tubandanya aduce kwa Pawan gusa nk'amasegonda 20 nk'ubuntu tumwe tugaruka abona yuko yagize cyashikiriza ibibazo bimwe bigiye bivugwa ko vyakintu ndibo tumviriza ivya mbere murakoze cyane murakoze ku mijambo hama reka naye ndabaramutse ndabifuriza umunsi mwiza kandi ndamutse n'abarundi bose ndamutse n'abakora twumviriza ndamutse n'abafanizi banje abakunzi b'umuziki w'u Burundi nongera ndabifuriza n'umwaka mushasha mwiza hama ngiriwe ko kibazo mu mbajije novuga yuko intumbero nyamukuru yatumye twiyumvira kwandika iyo ndirimbo canke kuririmba iyo ndirimbo tukayishira nahabona nukuri intumbero nyamukuru nuko twifuza impinduka mu muziki turifuza impinduka mu muziki kuko jewe
nabanje gusubiza amaso inyuma ndaraba mbega umuziki w'u Burundi uri kukura abantu hehe abaririmbyi ese ubashikanye hehe mbega ni igiki cerekana ko umuririmbyi ivyo akora byo babyemerwa canke byo bifatwa nkingira kamaro nkurikije rero kahise kabaririmbyi nka bose bagiye barakurikirana canke n'abakihari na cyane batubanjirije nabonye umengo nta kintu kirekire nka leta canke ababijejwe canke aboshobora gushigikira umuziki neza nta kintu kirekire kirabonekana ko babona ko umuziki ukwiye gufatwa nk'umwuga w'umuntu muri iyo ntumbero rero nashatse ko tutoguma tubivugira mu ntamatama kuko benshi barashegeshwe benshi kabisa ntabwo bariko barakora umwuga ngo wo kuririmba ngo ubabere uwo batunga kuko n'amazina abaririmbyi bahabwa ntabereye mu gihe ibikorwa byacu dukora bifite ico bimara mu bisata byinshi ni muri iyo ntumbero rero yo kugira ngo dufatwe neza muri make yego murakoze Sige mbano nk'abandi ngo ni muri iyo ntumbero nyene kugira ngo dufatwe neza nk'abandi ikiga cabajijwe ni eske mwamwibaza yuko mudafatwa neza abaririmbyi kumvo nyabaki yaciye avuga ati